Twongeye kubaramutsa bakoze mwese ba Ikangure TV, abandi tukabaha mwiriwe mwese bigaterwa naho aherereye ku isi. Uno munsi mu kiganiro cy'ubuzima tuza kurabira hamwe kandi icigwa kidasanzwe uko bategura uno muti. Umuti ufasha abagabo canke abasore gukomera, na cyane ko usanga benshi bagiye bagwa mu bintu bitandukanye, bamwe bikaza bagira kingaruka bakuze, abandi ugasanga bagiye biyonona ku buryo bukomeye, abandi ugasanga byagiye biterwa n'ibintu bitandukanye bagiye bacamwo cyangwa uburwayi butandukanye bagiye baza barahora nabo. Ivyo rero bikaza kugira ingaruka mbi, aho usanga umuntu iyo yubatse menga ahubwo yari kwegeye akabaho mu buzima bw'agasuzuguro, eka ndetse abandi bakabura ico bakora, bakabarayo bacira nayo bamira. Uti none rero umuntu afise kino kibazo, ni biki ibintu vya nyavyo ashobora kwironkera canke kurondera, maze wenyene bitarinze kumusesaguza, agatekana akicara akabitegura neza, akihereza ikinyobwa kimeze neza atekanye, maze bikamwubaka bikamukomeza, bigatuma n'igihimba ciwe kigira ico bita ingano ikwiye, niyo nyene ariko ahuza igitsina ku buryo n'uwo bari kumwe cyangwa partenaire wiwe akumva neza ko ari kumwe n'umuntu w'umugabo. Bimwe wumva abadamu hirya no hino bidoga bagirente. Kenshi abagabo barakunda kuba atakimfani, bakibwira ngo jowe mu mugore wanje ngo bimeze uko, kumbe umudamu nawe aba afise ikibazo gikomeye. Hari naho benshi usanga menga yumva umengo wewe yarahomvye, akumva yacaguye nabi kuba yaguye ku musore cyangwa umugabo runaka, menga ibintu vyaraparanganye. Ico gihe rero bice bitangura gutera umwuka mubi. None kugira ikintu kihave, nambura umugabo uriko ukurikirana Ikangure TV canke nambura umudamu, nibiki wategurira umugabo wawe cyangwa umugabo, nibiki wabwira umugore agutegurira cyangwa wo kwitegura kugira ngo wiyubake kandi ushobore kugira n'ijambo mu rugo iwawe. Kurikirana neza maze muze kumviriza ido nido, muce mushira mu ngiro kugira ngo mwiyubake ku mwanya. Muhejeje neza mushe kandi mushingira intahe abandi ababanyi n'abagenzi kugira ngo nabo nyene baze barifashisha, kuko bino bibazo ushobora kuba bugifise ugasanga n'undi mugenzi baragifise, ugasanga n'undi aragifise kandi utabizi, maze muce muhanahana hirya no hino ku buryo ino video canke ubu ikicigwa kigera ku bantu bose bamenye uko uno muti bashobora kuwutegura. Iki mbere yuko dutangura duhamagarire abakozi ba Ikangure TV, eka ndetse na cyane bashasha batari bwakurikirane ibiganiro vya Ikangure TV, kuraba ijambo sabone cyangwa subscribe cyangwa follow, bagaca bafyonda ko urutoki ukunyene mubona bari kubabereka, maze ugaca ufyonda no kwa kantu kinzogera kugira ngo ube mu muryango munini cyane wa Ikangure TV, maze urakurikirana ibiganiro nk'ibi eka ndetse n'ibindi bitandukanye tugenda dushisha hano kuri televiziyo Ikangure. Rero nibaza ko mwese mwagejeje kuyabonesha, uko murabe neza uko rero bakora uno muti. Turagiye etape par etape. Uyu muti uza kubugizwe na oignon rouge, igitunguru gitukura nama nakibwiye benshi muri mwebwe. Benshi muramaze kubona ibintu byagiye bibaba ko ibitangaza ku muti twagiye tubaha, ari naco gituma muzo kwaba mubona ko oignon rouge kenshi mu miti mwikorera nama nayiberetse kugira ngo ifashe na cyane imitsi y'igitsina no kugira akantu bita virilite mu gitanda. Rero umaze kwegeranya izi oignon rouge ucurondera akarapezi, ugasya neza kino gitunguru gitukura. Umaze kugisya ucushira mu nambara ga sahani, nambari 10 runaka wateguye gacushirako. Hanyuma uhejeje uca utora ikibita karoti. Ikaroti mwese ngira murazizi, ucufata karoti. Amakaroti noneho ngira nta muntu mwambaza mu Kirundi ngikaroti zitogute mu Kirundi. Ikaroti ucugenda ukagura nk'inusu. Amakaroti mwese ngira murayazi vraiment, n'abantu baba ruguru na hehe ikaroti ngira murazizi. Ucufata inusu y'ikaroti, uragenda ku kiro bakagupimira inusu, ukacuyisya neza ugakanyamo igikombe y'ikaroti zuze nk'igikombe, cyangwa ukagura nk'ikiro. Ikaroti naho wogera nyinshi nta abari sawa, kuko zisanzwe zinavura n'imitsi myinshi y'umubiri, na cyane
imitsi y'amaso, hanyuma ugaca ugira iyo ji yayo ugaca uyivanga na cya gitunguru wasye ugakororeramwo. Uhejeje rero uca uzana indimu ugakororeramwo, ugaca uzana intete 5 za tungurusumu ugasekura neza ukajanjagura ugakororeramwo. Murumva aho bigeze? Ugaca urondera kino catsi bita water leaf. Iki water leaf ndakize muri ururimi nyene, mugabo mwese nkuko mukibona n'ubwatsi bukunda kumera kenshi ahantu hajovye, cyane cyane donc bukunda kumera mu kwezi kwa 3, kwa 2, mu kwa 4, nkuko imvura ari nyinshi gose kandi bukwiragiye ahantu henshi cyane. Gusa buri mu bwoko bubiri, urareba neza ko ari iki catsi nyene neza uri kurakoresha. Uca ukirandura, hanyuma ugaca ukatagura ijya mizi yaco. Ijya mizi urayikatagura ugaca uyironga neza ugasekura ugaca ukanyira mayaji wagenjene imwe wakora. Hanyuma urumva izo ingredients zose cyangwa ibyo bikoresho byose umaze kuvyegeranya ngaho, ugaca kugira sexe rero imitsi yoroye kandi ibe elastique, ku buryo nyene niyo ugiye anerex usanga yiransa nyine ukabona nyene kari igihimba cy'umuntu w'umugabo. Uca ufata izi ntete bita clou de girofle, n'utuntu twama nyene tumeze nk'utubuto murabona ko tumeze clou de girofle, ugaca uyisekura ugakuramo ifu. Urabusekura uragerageza ukaburondera ukabwegeranya, ugaca usekura ugacukuramo ifu. Uhejeje gukuramo ifu uca urondera bya biti nza ndababwira bita imiremera, mwese ngira murabizi. Imbere ko kwandushamwe umuremera ushobora ugakubitamwo ino kirikima ukoresha nk'amateke nk'ane, nk'amateke nk'ane. Hanyuma uca uyasya amateke ukayasya avamo akantu k'agafu kunyene mubona umuntu yakaragisya nk'uko. Kirikima rero imeze nka imeze nka tangawizi, ariko rero yoyo indani isuku ni jone gose, isa n'umuhondo. Ico gihe rero iyo umaze kuyisya nk'uko, ni kuvuga uca uyiteranya ibiyiko 4 canke 6, donc zateke 3 uca ubitamwo hariya. Hanyuma ugaca rero urondera ijafu rero y'umuremera, ufata bijya bibere by'umuremera waravyanikiye neza ukavyanika, ugaca ugenda ukabisekuza hakavamwo ifu. Hanyuma ugaca uzurashiramo nk'ibiyiko 2 ukavanga neza, aba ari umuti complet wuzuye. Aho rero abasigaye iki, wowe ivyo ngibyo byose umaze kuvyegeranya uca urondera amazi nka kinju litiro n'inusu, ugaca ukororeramwo, ugaca ufundikira neza, ugafundikira ukareba ahantu ubanza ukabishira hagahera nk'amasaha 2 canke 3 bifatanye vyo nyene ukwavyo. Ugaca utangura rero kuzurihereza rero, wihereza agakombe kamwe mu gitondo, akandi gakombe ku mugoroba, akamwe mu gitondo akandi ku mugoroba. Aho rero ni kuvuga sexe yawe canke igikoresho cawe wowe utangura kubona uko ugenda uzurabikoresha utangura kubona ihinduka rimwe ridasanzwe. Na cyane cyane nk'abajya abantu busanga amapeni yaraguye canke baje busanga barangiza n'ingoga, canke baje busanga ubukoresho bwabo butera mengo buriko bwitunatuna, kubera busanga bamwe barigeze kwiyonona mu byo kwikinisha abandi kugirente. Ni kuvuga bigenda biza birafasha kuvyimba, maze kagendiza iratora ubuzima, ku buryo na wa mudamu wawe muyahora azararira yidoga girente ayoberwa n'ivyari byo. Waba uri umudamu rero uko wumviriza Ikanguriro TV cyangwa kino kiganiro, waba uri umugabo, ibintu bishobora gutegura kugira ngo wubake ubugabo neza, kandi akaba ari ibintu ushobora kuronka hirya no hino kwisi. Nuko rero murakoze kuba mwadukurikiranye. Abazahugira ibibazo canke baje busanga bakeneye nk'ubufasha butandukanye, nibo baca baza hano kwivuriro dusanzwe twakira abanafise ibibazo bene ivyo, bagaca bahabwa imiti. Urashika kwivuriro bakabanza bakanakurabira kwanza ibibazo busanzwe ufise no mu mubiri, kugira ngo uhabwe umuti uhwanye n'ikibazo cawe. Nuko rero murakoze, abandi aho muri hose mubandanye guhanahana ibino biganiro kugira ngo bize birafasha isi yose, apana nane mu Burundi gusa, ahubwo inshuti zacu, ababanyi, imiryango, umwe wese ku kigoro kiwe. Nuko murakoze.
mugire ibihe vyiza, naho mu kiganiro cagaruka aho tuzorebera hamwe neza na neza uko amaso canke ingwara y'amaso yoshobora gutorerwa umuti ushobora kwikorera kugira ngo uvavanure n'ikibazo c'amaso. Bye bye.